Meze neza. Ego cyane. Sports bavyakire gute ko wakiriwe n'abantu benshi batubangana gute Sports? Umunezero udasanzwe na cyane ko tubikesha Imana. Si kubw'inguvu zacu. Ni support twaronse. Nkuko wabitubwiye haje imbere ni indirimbo yamaze imyaka 3 udasohoye ariko ubunye kwabugize comeback uje na video. Sports ni biki byari byabaye? Narafatiriwe n'akazi benshi baraza akazi nkora ko katoroshe. Ego bisigura rero ko navuze ati imbere yuko ngaruka na album shasha hari indirimbo za kera zikeneye video cavuga ati reka mbanze nkure mu nzirizo oya ariko dusanzwe tuzugufite indirimbo nyinshi Spox ufite z'ama audio kuko hari kuri iyi nyene d'abord hari kuri izo z'ama audio wibaza ko mfise ni zibiri ni mwarihe n'amahera arahindura izo nizo ntarakorera video izindi nka nyinshi zirafise ama video dukenye kuri aba nizenya script neza turabona umenga ni ibintu biteye ubwoba Spox ho nakana ko waragize Spox oya sinagize akoba kuko nigenda isora benshi bavuga ngo ntuzomara kabiri ngo uzoca witaba Imana ariko umva naye maze imyaka 3 clip ntiyari kuntera ubwoba naye nabisengeye hama nategeza kubikina kujye nyene bisanzwe biri kugira abantu bige ariko murabiravye kujyanye cyayibaza kuri isema Spox ibintu umenga ni ibintu biteye ubwoba cyane Spox umuntu asenga ntiyisema kandi hariho benshi babikinye ni vyiza ko uririmvye ikintu ugikina vy'ukuri umuntu akabona kwa wakinyukuri Spox tubwe gato ivyekeye inyuma behind yo ndirimbo yawe video kugira mwimve kugira bijya vyagenze gute ideo vyahereye d'abord ushaka kumenya ikuya idea indirimbo cyameze gute idea indirimbo je nk'isore indirimbo ndiko nanayandika niyumvira video bihora bingorera ku buryo sino video mba nayiyumviriye no kuvuga gusa naragiye hamwe n'abandi baraterera ama script atandukanye hama biragenda neza nimba atari banga clip bagutwaye amafaranga ngo Spox sino yaharura kandi yose ntiyavuye mu mufuki wanje ariko namwebwe murashaka hari ama sponsor menshi naronse hariho n'abandi n'ayandi na je ntibuka kumbure nafata kanya nkavyandika ndashobora kuzovuga ati clip yantwaye ni nk'umurashishima kandi kubaza mbe nta kindi gikorwa baca bakiri inyuma Spox wisanzwe nashatse kugira comeback kuri ariko kandi mbwira n'abakunzi b'impanuro zanje canke bama message yanje nkunda gutanga no kuvuga ko ndagarutse apana mwihiganwa ariko novuga ati gutanga message kuko hariho n'abandi barimvye bambwira ati vraiment hariho message yo watanga wisangije n'ubu nta uragukoreramo rero urumva mu gihe ndose inspiration nzohora nkora ariko nta mwaka uzohera nasohoye indirimbo imwe canke zibi kandi zizanye n'amasanamu ariko camonera akajyo ko gutera akamo bose bifuza ko nshigikira canke gukorana nanje na cyane ko ndafise vraiment talent ndibaza ko nshobora gukora indirimbo zigisha kandi zifasha imitima ya benshi murakoze cyane Spox murakoze namwe reka tubashimire kuba mwahashitse hano kugira kino gikorwa caberengaho no munsi gishobore kushika kure abantu bazobona ati haraye habaye iki hariya kwa Shejera ariko Spox je mukurangiza gatoyi ndagenda kubaza gatoyi usanzwe umesha makuru kandi utanze n'ukuri muririmba ubwo nta makinga yo gutasi tukubaririza bavuga bati uzava ureka kutuvuga izinibo zacu vuzize wawe barabizi n'ubu indirimbo zanje zirahari kandi barazi ko zidaca cyane kuri BTV nkuko zoba zica kuri RTNB sinigeze Imana ntigeze impa umutima wo kwikunda ndakunda abandi kandi indirimbo zanje simba shaka cyane ngo ama 6 cyangwa promotion irenza ariko bashaka ko ubwo butumwa bushika kure nivyo buherekezwa na promotion ariko novuga nti nibaza ko sinzo kwikunda ngo nibagira abandi ariko imyidogo maze kuyumva ego ariko kuri jewe nta myidogo ndigera numva sindumva umuntu anyidogera ngo ndareka kumuvuza cyangwa kumwerekana kuri BTV ngo kubera niyerekana barazi ko indirimbo zanje zidaca kuri BTV zica ko gake sico kimwe nuko zoba zica handi ko yandi mateleviziyo nibaza ko n'ubu mwabonye ko umuyobozi ari we yaje akavuga ati turagwaye promotion sino ino ndirimbo sikuvuga ko jewe no yipromote inzu bwanje ego murakoze cyane Big merci